Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristo. Rero iyo tuko turavuga ngo kwitora mu Mana, nababwiye hari ibintu twese dusangiye. Imana irashoboye kuzoza ikaguhishurira. Haleluya. Uwo ikuvuga ko ubwawe nyene, kuko twese yaturemye mu ishusho ryayo, ariko je ndemezwa yuko kujya umuntu wese afise n'umuhamagaro wiwe, Imana irafise n'ukungene ishobora guhishurira ku buryo butumbereje cyane kuri wowe nyene, ikakwibwira kuri wowe, ikakuyagisha kuri wewe. Utaranashika naho hantu, hari hantu dusesha twese nk'abana b'Imana. Nukuri turabana b'Imana, turabakundwa n'Imana, turabaremwe n'Imana, turaba abazwi n'Imana gusumba n'umuvyeyi yatuvyaye, gusumba uwo muntu wese twemera ko kwibaza ngo turamubwira n'ivy'iwacu, natwe bwenyene gusumba natwe bwenyene uko twaba twize. Nta numwe atuzi atari Imana. Nico gituma ikintu cambere ari ukwicisha bugufi, ukavuga uti Mana, narigize umuhinga, nibajije ngo ndazi ibintu vyose, ariko Mana nasanze narihenze, umbabarire. Nukuri ingo wewe unyihishurire. Haleluya. Kandi rero ncasanga yuko ico n'ikintu Imana ishira ikunda cyane, kwicisha bugufi. Mugabo no kutubwira abo turi irabikunda cyane, kuko ndabwire iyo tuko turavuga ngo kwitora mu Mana, tubikuye mu bintu vyo mu kirere, tubishire mu bintu n'ukuri bifadika, nukuba mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Kujya bavuga Imana n'ijambo ryayo numwe. Haleluya. Ngo mwitangurire hari ngo yari ijambo yari kumwe n'Imana, ijambo yari Imana. Amen. N'ubu iyo Mana yacari ijambo. Haleluya. No kuvuga yuko ndabubwiye ngo twitore mu Mana, no kuvuga mu ijambo ryayo. Mu ijambo ryayo ntiyivuga yonyene gusa, ego iratubwira, kuko kandi binahera no mu gushaka kuvuga nukuri nsengeye n'inyota idasanzwe mu mutima w'umwe wese. Umuntu tuba bifise, uyifise na tukongerezemwo. Haleluya. Mugabo twame turabanyotewe Imana, abarondera Imana hejuru y'ibintu vyose. Amen. Nukuri tuyirondere. Reka ndababwira, Imana ari igihe wumva umenga none Imana sindakubwiye ngo uja mwijuru, ntitukeneye kuja mwijuru. Imana yaduhaye iryo jambo, mugabo bikenewe ko twemera, twakira ko iryo jambo koko ari ijambo ry'Imana. Atavyuzi, atavyo wemera, basirigerageze. Nukuri suko naritanguye mvuga ngo nukuri ndazi ndavyemera n'ukubiki, mugabo ndazi ko najewe nibaza ko ari hamwe nyene ho gufata ingingo, kavuga uti Imana ndaje kurondera. Mugabo nibaza yuko haba n'ikintu cyo kuvuga ati okay, nahandi narahagerageje n'ibindi, nuko wabihaye chance, navuga gute warashatse kubigerageza, nta nakimwe cyakubwira ko ari ivyo canke atari ivyo. Mugabo n'ubu gerageza basi ijambo ry'Imana. Haleluya. Gerageza iryo jambo ry'Imana, ugurira iyo Bibiliya, nukuri usome. Amen. Usome. Imana urayibona, kandi Imana iguhe amaso yayo. Haleluya. Muhemu yari imbere yo gusoma, tube dusenga, kuko kujya ijambo ry'Imana ishobora kubwira ngo kora, ahandi ikakubwira ngo hagarika, ahandi ikakubwira ngo vuga, ahandi ngo hora. Turashobora no gucanganikirwa tugasanga atari uko muhemu atubereyeho, akaza aradufasha gutahura, natwe bw'inyene tukicisha bugufi tukabaza muhemu, none ahantu ko ntatahuye, ahantu none vyashashe kuvuga iki, ahera ijambo ryambwiye, aho Imana ushaka kumbwira iki, ushaka guhindura iki muri jewe. Urumva ushoboye gucanganikirwa, ugaca ubiha kubera n'ubwenge bwawe, ugaca ubiha insiguro. Ari hamwe usanga tubomana n'ijambo ry'Imana, canke natwe bwenyene hagati yacu, kubera gusigura ukudasa tugasanga turabomanye. Urumva? Donc nibaza yuko iryo jambo ry'Imana niho hantu tuja gutora uw'Imana iri. Amen. Tutoye uw'Imana iri, tunyotewe Imana, tukaja kurondera Imana. Reka ndababwira, kujya uri mu ishusho y'Imana, kujya Imana igukunda, irazi ko irashaka ubwayo ubwa mbere n'imbere ko wigira ko wimenya, ko witoramwo muri yo, umenya uri agaciro iguha, uko ikubona. Haleluya. Narabwiye mu ntahe, hariyo intahe nababwiye kungene nako ndavuga Mana mfasha gutora, ndiko ndondera iki, Imana nkasanga nako ndondera urukundo rw'Imana. Ikindi cace gikwirikira cari Mana, ivyo byose ngo ndabikesha no kuri ndavuga muhemu warakoze Mana, kubona waramfashije, kubera nagize isengesho rya mbere rigufi nibaza ko maze kugira mu buzima. Navuze nti Mana mfasha kwibona nkuko mbona, kuko mu gusoma ijambo narasoma ariko nkabona ibintu vyiza, ariko je naravuga ibi bintu nibisa na jewe. Mugabo ndibaza ko hariyo n'ubuntu bw'Imana buca buhaba, aho wumva uriko uratwagwa kuja
mu mutima w'Imana ushaka kuba umva ushaka gusa umva iryo jambo uriko uragirondera mwubu. Haleluya. Urumva uribemo ijambo riratuma n'ubwenge bwacu buhinduka. Hajya no mu Baroma bavuga 12 havuga ngo nitukishushanye n'ibihe, nitukishushanye n'abantu, nitukishushanye n'ibyisi. Nukuri tuba bishushanya n'Imana. Amen. Abishushanya n'Imana nabo babishobora gutwara bagiye kurondera Imana. Tuja kurondera Imana aho Imana yivuze. Rero twemere ko iryo jambo ari jambo ry'Imana. Amen. Rigerageze basi kandi ugendeye n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose urondere kandi ufatane mu ntoki na Mpwemu Yera akubwira iryo jambo ry'Imana ni Kristo. Amen. Ni Kristo, ni Kristo two turasoma nawe turazi yuko haleluya nukuri ari ukuri. Haleluya. Ntigeze atubesha, ntazokwigera atubesha. Urumva muko kwitora mu Mana. Ikindi nasanze nuko nasanze ari n'ikintu Imana ishira ko cyane importance. Ni ikintu Imana ibona idafata ibidasanzwe. Kuko ubiravye sinzi igihe ndiko ndasoma muri Luka 3 nasanze Imana ikintu ca mbere yavuze kuri Kristo, kuri Yezu ariko araja kubatizwa, yavuze yari gushaka kuvuga ngo namuhamagaye gukiza isi nagize muga yatanguye kumubwira ni wewe mwana wanje nkunda cyane. Amen. Yatanguye kumubwira uwari kuri we ku Mana yonyene. Haleluya. Icimubwira nico n'urukundo. Amen. Nico gituma nibaza yuko Imana imbere yo kudukoresha kugira iki ishaka tubanze twumve abo turi muri yo, tumenye abo turi kuri yo no muri yo. Amen. Kuko aho hantu tutahamenye shetani azohaduterera cyane kandi hazoza n'ibintu azoca mu bantu kugira ivyo bintu abihushanye n'ivy'Imana ishaka n'icimana ivuga. Dusubiye kandi kuraba muri Luka 4 aho Yesu Kristo ahejeje kubatizwa yarongowe na Mpwemu mu bugaragu. Ikibazo ca mbere shetani yamugeragesheje yari kubwerekeye identite yiyo, kubwerekeye uwari. Yamubwiye ngo ko womenga ariko mubaza ati aho uremera kuri umwana w'Imana, kuri umwana Imana yavuze ati uri umwana wayo, nkuko umenga uriko urakumutuma atangure kwibaza ati koko mbega hajya ndi umwana w'Imana vy'ukuri, mbega iki kintu mugabo. Narakunze ingene Yesu Kristo yamwishuje ati haranditswe ngo, no kuvuga aho azi neza ko ari umwana w'Imana, ari uw'Imana, si kubera haba akoze ibitangaro, si kubera sivye abamarayika bakamufata, suko agize mugabo ni kubera ijambo ribivuga. Amen. Ni ijambo ufata. Kuko na Adam na Eva tubiravye gabasha ikintu cambere shetani yabinjijemo mu kugira ashobora kubashitsaho yabashikishije mu kugira abahende, yababajije ngo burya Imana yavuze ngo hajya Imana yavuze, yasubiye kurondera ijambo aho Yesu yatanguye mugira ati aho urazuri, aho amubaza ati uri umwana w'Imana, niba uri umwana w'Imana. Mugabo Yesu akamwishuza ijambo ati haranditswe ngo. Ico nico ba Adam na Eva batagize. Hoho yatanguye avuga ati Imana yavuze ngo kubandanya kuvuga. Mugabo urumva ko haba ukukutuma uja kudidinganya kukekeranya kucereke ico Imana yavuze kuri kandi tugisanga mu vyanditswe. Amen. Tubisanga mu ijambo ry'Imana. Kuko tutabikoze uko tuzoreka ibindi vyose bibikora, tuzoreka abandi bose babikora, kandi ivyo vyose n'umugambi wa shetani. N'umugambi wa shetani kubera arazi ko umuntu atazi ico Imana imuvugako uwari mu Mana. Ushoboye kumenya uwuri ngo uzi uwuri ngo ni kubera ikintu ufite. Ico ni ikintu kitanamutera n'ubwoba. Nejo ni umwanya muto kugira agusature. Mugabo umuntu azi aratinya cyane. Umuntu azi yitoye mu Mana. Umuntu azi ko uronka udaronka, uba munini uba muto, uba ivyo arivyo vyose ico umuntu akuvuga ko atakuvuga ko uguma wuza witora mu Mana, arabitinya cane.
arabitinya cyane. Niho kumenya ijambo ukarifata ukaryemera udakekeranya. Ishetani arabitinya kuko nivyo bintu azoza agerageza bya mbere. Azogerageza azogerageza kubaza ati hajya ivyanditswe bijya wasomye bijya no kuri vyanditswe muri Bibiliya nivyo, hajya bibaza ngo nivyo. Rero ndasengeye imizi, ndasengeye uhishurirwa ryabo turi, ndasengeye ko iryo jambo tuja kuronderamo Imana no kwitoramo, no mu kwitoramo twebwe nyene, ko riba ukuri kuri twebwe, ukuri kudaciye. Haleluya. Ukuri kuzotuma tunesha shetani ahazoze, kuko azodutera kuri ivyo bintu. Kuko naho wogira ico ushitseko cose, ukagira aho ivyo ukoze vyose by'ibihatari, mugabo ukaba utari uwo uwitoye mu Mana. Tureke nuko uhicubahira ico kintu canke abo bantu, tureke nuko Imana uyikura mu kibanza cayo ugasanga nturi kugendera, nturi kuranezera Imana, naho ivyo bintu bishika ko ubiha izina rindi, ubiha ubuhinga bwawe, ubiha uko umuntu, izina ry'umuntu canke y'ikintu. Tureke n'ivyo, mugabo biba n'ikintu Imana bibabaza cane, kubera niho uko uvuze uti wewe ivyo uvuga, niho kujya umwana ashaka avuga ati izina wanyise uko mvuga ko jewe ntaco bimbwiye, ndeka nje kwironda, ndeka wowe ntaco umfasha, ntushoboye kunyuzuza, ntushoboye kuba uwo nitoramo, uwo nkuramwo ubuzima bwanje, ibyishimiro canje. Urumva ko n'Imana ibabara, urumva nukuri. Nico gituma nsenze ko nukuri tuba abirondera n'abitora mu Mana, kandi muri ivyo vyose ijambo ryayo rikatubera umuco. Amen. Umuco uza kumurika muri uwo mwijima, uza kumena ibinyoma vyose shetani yaje kutubeshesha, kandi kugira dube abatora ukuri, kwa kuri kuduha kwidegembya, kwa kuri kuduha kuba abakristo n'ukuri tudaciye. Haleluya.